fani truafa ntimuvyegereze umutima nimba uzokwitwara ngo nuko bakuvuze mu kiganiro bino bintu udushaka ubirekera abandi kuko si umuhamagaro wiwawe kuko Jibu ntiyari gushobora kuvuga irya cinema data batanguye kutubonera kandi bakaba nabanditse muri zo cinema urumva bakagenda muri ayo ma conference bagasubizwa inyuma kwivuga ku kintu ca media kana gogera ku bantu bo muri BMT bro siko ukuntu basubijwe muri lancement officiel zigera kuri zibiri za Fanina na Mimi iyi cinema zo Burundi no musi ko turakina ni ninde Hello mabibi na mabwana, acha niwasalimie sana, waambie kama nawapenda sana. Ushaka kunyitwa MC Goragoza Mutarambirwa. Behind camera turi kumwe na Rukundo, mwitwe Joba, Rukundo rw'abantu. Ni watuma amashusho, amasana, amajwi ashika ko ameze neza. Ariko no muzi tuko twiteza independence kwikukira. Ababirigi twarabirukanye. Mbega gundose hajya papa yarari. Ebana sana ariko none utanguye kumpikaze ntararamusa n'abakunze ko dukurikirana ngomba uno munsi tuko turimuka kwikukira ku Burundi ariko nagomba tumane tukinje mu cyo ubwira umubaramutsa kwera bari banagukumbuye reka ndabaramutse cyane mu gihugu cyo abari mu gihugu cyacu Burundi canke muri diaspora gitsanzwe niteka ridasanzwe kuko abariko baradukurikira nibo bantu ba mbere nibwo butunzi bro siko umuntu wese amaze gufyonda subscribe hajya siko kuri Kings Family Burundi bro nibwo butunzi kandi nibwo niryo terambere kuko bajya babose ko dukurikirana tutabafise muri career cyangwa tutabafise kuri channel yacu kumbonesha kure siko nta namwe twoshika reka ndabaramutse cyane nitwa MC Gundosi kuva kuri Anashare kabiri gatanendo namusi natumiwe na MC Goragoza siko akiwacu ubusesangutsi iyo dutangure gusesangura umaze kubona ko Joba yatanguye kuraba kujya aba yamaze kwambara gutera avuga ati jewe nta jwi ricika urumva je tumuhora umva bijya biganiro ariko tunasaba umuntu wese abonye kino kiganiro siko adukundira fyo subscribe siko kandi kino kiganiro kiza kubamwo ibintu byinshi gwitsanzwe ahere ku munota wa mbere gushika ikiganiro gihere kandi turaza kubasaba na commentaire zanyu kubera commentaire zanyu ziba zikenewe kugira tumenye mba ico tugiye guhindura n'icayi ico tugiye kongereza n'icayi kabisa Gundos uno munsi cyatumye uno munsi ndaguhamagara urazi yuko uri umuntu w'abantu cyane iyo mvuze ko uri umuntu w'abantu uri umuntu w'iwacu uri umuntu w'abantu aha mu myidagaduro kabisa urumva tuje kuyaga uno munsi ku gisata ca filme mu Burundi gisata ca filme mu Burundi no munsi ego kiko kirashika aho dushaka urumva ariko nubwo ivyo tuko twasabye kandi nubu dusaba nubu ntibarabidushira mu ngiro urumva turumva za trois fois turumva za bande hariya ariko ntiturumva ati bega ikintu gikoranye izo zose n'icyayi nta kibaho urumva ariko no munsi nje kugira tuyage kuri iki kintu kimaze iminsi ko kirasirikira arumva maze iminsi nkoresheje umwe mu bakinyi b'amareresi kandi akaba n'umwanditsi uwo nawe ni Jibu urumva kandi uwo Jibu nandi naje kumumenya ngiye kumukoresha urumva ariko tuko turageza kuyaga twarayaze tuko tuyaga ku filme ziwe nyinshi yagiye arakina cyangwa yagiye arandika arambarira ati je naranditse filme nyinshi zagihagaraka kanyinisha abakinyi baza akazi barimo urumva ariko ndakina umwana w'ikinege imbere inyuma yo gukina umwana w'ikinege jewe mu bakinyi nari ntegerezwe kuzokwakira muri iyo filme sibona ronse urumva harabona ronse nabo banyimye urumva abo banyimye rero ni gute isinema datera giye hagaragara Fanny Lavine in cinema abarundi bose bari barindiriye abantu bose bakunda filme y'u Burundi bari barindiriye kuranyumva rero kugeza ino saha Jibu akabavuga yuko ireresi data urumva ireresi data isa n'umwana w'ikinege tukaba tugerageje kuraba umwana w'ikinege haheze nk'amezi agera kuri 11 isohotse igiye ahagaragara nivuga umwana w'ikinege niwe yatanguye kuja ahagaragara urumva nagomba tugire analyse ngaho ku cinema data n'umwana w'ikinege ikiganiro kimara kuja ahagaragara baravuze amajambo menshi urumva
kugeza yaho je nanje bindemera ibintu ngo gufungwa ibintu kugenda kwitwarira iki ndiyumvira ico kintu boba bagiye kwitwarira TV yacu ndakibuka n'umuntu yagombye kubitwarira ariko urakoze cyane ikiganiro nakibonye bro ikiganiro narakibonye ariko ico nababwira coco ni ikiganiro witegereje neza Jibu yarabisiguye neza ati je narashoboye kurondera Noraske bro siko narashoboye kumurondera Noraske Prito ngaho inyuma yatanguye kurondera Fanny Lavine aca muhuza na Noraske sawa siko ariko Jibu kubona ari rya jambo yarabivuze bro tuvyemeranye afise igituma yabivuze siko isinema ugiye kuyitegereza uraza gusanga hariho utuyimaje duke tugena dushusha canke dufise ama image agenda gusa stories zigenda gusa siko nimba Jibu yarashoboye kubivuga akavuga ati je Fanny Lavine niwe cabona ati je naramurondeye ndavuga ukuntu bro ndibaze neza Jibu ntiyari kuvuga izina Fanny Lavine mu kiganiro atigeze amurondera siko hari ikintu wavuze cyo kwitwara cyo kwitwagwa ikigutwaye iki siko ego ariko sinzi uwo muntu yashoboye kubitwarira ariko muri kino gisata haba mu gisata cy'umuziki cyangwa cyo gukina amasinema nimba uzokwitwara ngo nuko bakuvuze mu kiganiro bino bintu udushaka ubirekera abandi kuko si umuhamagaro wiwawe kuko iyo uri mu kazi cyangwa iyo uri kurakora ikintu ni mpaka uvugwe siko ni mpaka uvugwe kuko vyerekana yuko ubu uri ku kivi ubu uri kurakora kuko Jibu ntiyari gushobora kuvuga irya Cinema Data itari kirahitinga atire yase kuvugwa atuma bivamwo urumva wewe nimba waje gukina film cyangwa waje kuririmba udashobora kurezisa ivyo ba journaliste bakuvuga ko canke ivyo umuntu ari wese akuvugako bihebe gushikino sahi sinema ya Fanny Lavine Data iri ku kazi bro iyi sinema irikirarabwa cyane ahubwo ikintu kintangaje nimba Jibu yavuze iboro ya Fanny Lavine yuko irya sinema mwana w'ikinege byo babisa na Data bro twemeranye ino sinema iri ku mwanya bro iri ku mwanya gusumba umuziki muri kino gihe birakenewe neza yuko haboneka challenge haboneka challenge zabo bakinya amasinema kugira n'amamedia babahe content kugira isinema ibandanye iduga mbega Jibu atavuze nka kujya ubona yuko ikiganiro cari gushika siko ahubwo Fanny hari ikintu cantangaje bakora vuga iboro by'ubutungane Fanny yaciye muri challenge nyinshi bro Fanny yagwanye intambara nyinshi barabizi muri saga yaciyemo rega gundose ntaguciriyemo arashobora kuvuga ati uno musi bamvuze ko iki agakibazo ngo baramwanga nta munakwanka nta munabanka ahubwo dushaka iterambere nicyo bituma no mu bintu byanyu muhora mutubona hari ikintu Fanny yotahura canke truwafa nimba Jibu yarashoboye kumuvuga bro nuko Data iri ku mwanya kandi iri mu kazi siko jewe sinoza ngaha ngo nibeshere ikintu mbona neza yuko ico kintu nikiriko kirasirikira mu bantu dikizoshikana kure siko izi challenge canke izi kuzo kudisingana ziba zikenewe muri industry kugira havugwe kugira haje updates y'ibintu kanaka ariko hatagiyemo inzigo Fanny truwafa ntimuvyegereze umutima siko kubera isinema Data iri kirarabwa iri muri sinema zitatu za mbere mu Burundi ziko ziraronka ama views ahubwo ikintu kiko kirambabaza ni gute ushobora kumva ngo naka yamvuze ukaja ngaho uri kuravyegereza umutima ukuvyegereza umutima kandi uzi neza yuko nimba yakuvuze nuko uri mu kazi uri bukigiye twasimire turavuga ati Fanny
turagukeneye ugaruke mu gakino Fani ugaruke muri cinema siko Fani ugaruke kuvugwa Fani ugaruke muri cinema kugira acting kubera twari tumuzi nk'umuntu ariko acting ama prank kuri Solution Couple ariko ubutuna ngoshimira cyane kuba cinema yiwe data iri kuri account ya YouTube kandi iryoshe cyane ifite story nziza bro ariko ngarutse gatoya tuko twinjira neza kuri iyo cinema ya data biboneka ko neza ko abana biwe bako bavyitwaramo neza urumva ko ariko arasiga ba Fanny Lavine ariko arasiga ba Fanny Lavine urumva gushika uno munsi tuko tubona abana biyo ko batinga n'abasanzwe bari basanzwe tunashimira cyane jewe ndashima kuba yarahisemo kuzana abana biwe muri Career kubera bros ndakubesha hari abantu benshi badatahura bino bintu canke abavyeyi kubera imico n'akaranga y'u Burundi badashobora kuba batahura yuko abana babo barimo impano siko si twese twaremewe ngo dukore mu mabiho si twese twaremewe ngo dukore mu bindi bintu bro hari umuntu abafise impano ubufana afise impano yo gukina siko ijya impano yiwe abana biwe barayonse siko yitwa Alasia na Joshua bari muri cinema yitwa Data bro ijya cinema ubonye bajya abana bikumwe nako baractinga ahabwa amashugo yabo kuri Noraske na Fani tunabashimire cyane umuryango tunashimire cyane umuryango kuba uri kurashiramo esprit yuko bajya abana bo kwatinga kugira berekane impano hama n'umuvyeyi wabo abakuremwe umusaruro ikindi kintu mpanurira abavyeyi bo mu Burundi uraza gusanga umwana wo mu Burundi afise impano yo kwatinga ariko ukaza gusanga yuko hari umuvyeyi abonye yuko umwana wiwe azi gukina amasinema ariko akavuga yuko ngo umwana wanje gusina umutwara muri cinema kandi muri cinema ariyo mpano yiwe ukeneye azaba umuganga yica abana siko ukeneye aza kora iki siko ahubwo murekurire mu bintu yumva yuko afise amahoro yo kubikora biryoherewe apana yuko agenda ku gitsuri turashimira cyane umuryango wa Kezimana Noraske na Uwimana Faxine kuba bariko barashira imbere cyane bana babo kubera bajya abana babo uravye kungene batinga ndazi gushika ino sa ari abakinya b'amasinema ko baragira ubwoba ego ana bariko baragira ubwoba kubera iki bariko barabona ba Fanny Lavine bazosubirira Fanny naho Fanny yozima ariko abana bazogaragaza umuryango ego reka tuve kuri ico ariko mugabo kugira tukive ko ndagenda mvuze kino kintu Fanny Lavine Noraske twebwe nitubanka Kings Family Burundi nitubanka kugira ino saha ijya content tubonye bakoze ni nkuko na Fanny cyangwa Noraske yari kuza akavuga ati je ndakeneye ico mvuga reka ndakivuge urumva hari ikindi bara bavuga ati none ngo ibiganiro ngo baba babipanze ndagenda ndakivuze kino kintu ntibibaho nta biganiro na kiganiro ushobora gupanga ahubwo ni ibintu usanga yuko bino bintu biba bikenewe yuko bino biganiro bigaragara siko kwira abakunzi ba cinema cyangwa abakunzi ba industry bro gushika ino saha abakunzi ba industry ndazi neza yuko batanga amanota menshi cyane mu gisaza cyo gukina amasinema kubera cinema ubu ifise amanota cyane gusumba umuziki gibashaka bavyumve siko nimba Kings Family Burundi harabaye ivyo bintu bro bijya bintu byari bikwiye kugira ahubwo isinema yitwa Data irabwe kuko none umuntu adashobora kwiyumvira ati bijya bintu byavuzwe kubera isinema Data irabwe hamwe ni sinema umwana w'ikinege ya Jibu hamirabwe kubera yari maze amezi agera kuri 11 siko ariko isinema batayizi siko ariko gushika ino saha ndazi neza yuko abantu benshi bako bararaba ati mbega irya cinema ya Jibu iri kuri account ya Jibu ariko ubu barayibonye urumva ibi byaramuciriye inzira kubera iki yavuze umuntu amuruta izina kandi umuntu yomufasha gupromotinga ikintu kubera gushika ino saha na Fanny arashobora kuvuga ikintu ico kintu acerekeza ku muntu aba musumvya izina atara muri cinema ahubwo izina muri society canke mu kibano kugira yumve neza yuko ikintu ciwe ca Fanny kiduga tuvyemeranye neza yuko muri industry mu entertainment nta nziga ibirimo ahubwo ni kugira ibintu bishike kure n'iterambere bro ego Gundos
tumaze imisi tubona ama conference ariko arabanga mu gihe cyo Burundi hari benshi bidoga mu bakinyi b'abarundi kandi Genovuga batanguye kutubonera kandi bakaba nabanditse muri zo cinema urumva bakagenda muri ayo ma conference bagasubizwa inyuma biga ico naco kivuga kwiki baba mubonye ko yaje canke baravuga ati kujya ko yaje nawe nyine nari ahubwo ikintu kiriho mpagasopo n'abantu bategura ama lancement canke ikiniki siko reka basingire ikintu cyo muri concert canke evenement kanaka shira aba security siko cyangwa shira aba bodyguard ku miryango batanga amatike bazi abantu bari muri ico gisata urimo bro birababaje kuba ugenda muri lancement uzi neza yuko ufise izina uzi neza yuko uzwi muri sinema kandi ufise ikintu wafashije uwo muntu afise ugo rubanza hama naka agasubizwa inyuma ukumva ngo ntiwinjira utarishe nivyo amahera ntayabuze yo yari yakubera ni support yo gushigikira ariko kubera azwi neza yuko afisemwo itafari yashize ko canke afise invitation yatumiwe banumva ahubwo abo bantu bategura ayo malancement ni gute ushobora gushira umuntu w'umusekirite atanazi n'abakinyi bo masinema batatu umva iryo kosa rigaruka kuri babandi mugabo gundosi ngarutse kuri ico nyene mbega abo bategura malancement bo ni bategura invitation kugira bahe invitation yemerera uwo muntu kwinjira urumva hari abasekirite bamwe bigira abasazi naho umuzanira invitation kuba ari ati oni makuri haifana shigikira ngo shigikira ariko ujya mu security nawe ntabaza ati ndavye nguvu no narakoresheje hari ikintu wari kuravuga kwivuga ku kintu ca Mede kana gogera ku bantu bo muri BMT bro siko ukuntu basubijwe muri lancement officiel zigera kuri zibiri za Fanina na Mimi siko abwo bajye ba security ntibari bazi itafari Amede yashize kuri abo bantu bagera kuri babiri sinza guti kosa cyane kuri aba bakinyi b'amasinema ariko ndata kuri ikosa ko abo bantu baba security baza mu bintu uje gucunga security uri kuravuga kugira ute ikosa ko ba security n'aba security baba bahawe dodotere yiwabo abo ba security nta matelefone bafise nta ma Android bafise bisigura yuko nta showbiz bazi ni gute ushobora kuzana umuntu ku muryango atazi showbiz atazi entertainment icarico atazi nabo bakinyi b'amasinema bagira kuri batatu bo mu Burundi siko baze barazana abantu baba security bacunga baba baza ati mbega bano bantu nzanye barafise n'akanuso kanganuku muri bino bintu kugira baze bafashe ahubwo guprotokora babandi bari muri industry urazi yuko bimaramaje kubona umu artiste kanaka aje mu kintu ukabona umusekirite ariko aramusubiza inyuma mbega ujya mufana wiwe amubonye ijya mbere muri lancement amubonye ijya mbere acabona ngo Amede cyangwa acabona ngo naka acabona naka asubijwe inyuma ngo ni makuri umufana aravuga ati ya bwa wundi nagufana utazi iyo uri kuraje ibyo ne birababaje mbwa nko kubona ko kwa Mimi Mileye ndiko nagereza gusasangura neza birabeka ko neza Amede afise touch yiwe mu giya film sana afise touch yiwe ariko ndumva ati Amede yabujijwe kwinjira umva kari ikintu kibabaje cyane mani birababaje sana nimba wari ufise umutima w'urukundo urumva ko umutima w'urukundo uragabanuka kandi rega ni sinema ya Amede ikishika kure kubera kubera touch ya Amede sinema ya Mimi ikishika kure kubera ifise touch ya Amede biva kuki Amede kubeki sinema zose ngaha mu gihe cyo Amede yaritahuye hari abantu benshi bako bakina amasinema ngaha ariko atari impano zabo siko atari umuhamagaro wabo ariko bafise amahera Amede rero yatahuye yuko je bino bintu by'amasinema ninaguma nkina kandi atari umuhamagaro wanje nzovugwa nabi ntwengo siko ariko yaratahuye ati buno buryo ndiko ndaronka iyi support y'abantu kanaka reka ndondere generation ifise impano hama ikine ize muri showbiz ndayandikira sinema ndayidirecting niho wabonye intore ntindi ariyo sinema ya mbere gushika ino saha mu Burundi ifise views nyinshi cyane
iri kirakurikira ni yandi ya Mimi Mireille Yeah. Chiramunda ni kubera iki ni kubera touch ya Mede ariko tuko turagerageza kwanaliza uriko uraraba isinema zose ziko ziragerageza gucanga ha mu gihe cyo Burundi ni sinema ziko ziryoshe ni sinema kandi ubona ko bafise ico bagomba gushikako Ego. urumva ariko ikintu kigaruka mu sinema y'u Burundi ni kiya kintu Sami yavuze mu kiganiro wigeze kumukoresha gikora kuri FTV Ego. hari kiganiro wigeze gukorana na Sami aravuga yuko isinema z'u Burundi no musi tuko turakina ni ninde ariko gushikino sa yeah gushikino sa muri East African yeah turi mu bibanza bishika nko kuri bitatu canke bibiri biko birakina amasinema ryoshe yeah kubera nko Rwanda gogo ntitwoje hamwe kubera Rwanda rega twarumenye kubera comedy yeah siko nitwarumenye kubera abakinyi b'amasinema twarumenye kubera comedy bakanyomvya basekaganda bapapasava ya bandimbati siko bitandukanye no mu Burundi ya mu Burundi benshi bari bazi ngo ni ninde ariko muri kino gihe biko biragaragara yuko habonetse ya izindi touch bitandukanye na ninde twaraba kuri radio televiziyo y'igihugu bro ya siko bitandukanye no mu bindi bihugu kanaka byo ngaho hafi yacu kiretse Tanzania ko baradusize bro siko ariko ibintu byo ngaho byo mu Rwanda byahe amasinema yabo nizo comedy zabo nyene bigiyamwo ariko twebwe ndaha mu Burundi biragabuye hari comedy ni sinema ziri seriously siko ushikino sahande meze neza yuko sinema yo mu Burundi igeze handi hantu sinema mu Burundi irimo touch nziza irimo script imeze neza abakinyo masinema tuko turabona generation shasha kandi zifise impano siko ubu none hari umuntu yoreka gutera amashugwe Mr Kane bro oya Mr Kane ariko arakora cyane kandi urabona ko kuva gitangura kuvuga ati jewe ndavuye muri side ngira nje noro naho mpambanishe hose urabona ko ariko arashobora gukora ibaze igituma ari yavuye muri side kubera abantu muri side nabo nyene barafise ibintu kumengo ntibazi ivyo barimo ntibafata ibintu nka business bafata nk'ibintu braza abantu bo muri Noro barafashe kumengo ibintu byose nakazi barazi kubikuramo umusaruro barazi gusomesha umuboss barazi kubarira umuboss atuzongukira ariko ngama kanyosha bazi ngo ndagiye imbere ya kamera ndakinye sawa ugiye imbere ya kamera urakinyura afise impano mbega kufise impano uko bifata nk'akazi ni business canke ni kwiryohera cyangwa kurondera section mu cité ciye kujya mbere wananiona kama niko star uko naingiza ariko Gundosi ngarutse kuri ico kintu nyene ca Kane uri kurashobora kuvuga Kane tuko turamona mu filime nyinshi reka tumuha amashugwe yiwe ariko mbere yuko kumuha amashugwe yiwe ngaruke kuri kino kintu turashobora kumuha amashugwe bijya bintu bizoguma ati Kane yarigeze kubaho urumva tuzobafata nk'aba bawe tubaciyeho oya wetu ageze wetu ntituze kubafata nk'abawe tubaciye bati zina ryarigeze kubaho oya wetu yisanze mu bintu adatahura nawe nyine uri kuranyumva tubandanye dukonkiriza uri kuranyumva wetu nawe nyene bizogenda nkuko nyene bivuga ati Kane yarigeze kubaho urumva Kane nivyo muri Meja bamaze nk'amezi 6 bataduha igikogwa oya abo yari barasohoye kerumengo barasohoye bari bamaze igihe bataduha igikogwa bari bamaze igihe urumva ariko Kane tumubona mu manana atandukanye mu mamarese atandukanye eko nivyo ariko arashobora gukina neza urumva ariko ahandi naho nagaruke muhira nawe akurikiye ego nivyo gusa mugabo urazi none ikinyohera nuko bo muri Meja bazi business bazi arimo none wibaza yuko kugira Mr Kane asinye contrat muri True Afa yuko azogaragara muri sinema yitwa Data yibaza yuko babigiriyemo busa none hari kintu none wogiramo busa none wibaza yuko utwara Meja yuko atabizi yuko Mr Kane ariko aragaragara muri sinema kubera yamurondeye kugira aje muri Meja kubera azi yuko azotegerezwa no gukina mu zindi bivanye n'amasezerano bayaze ahubwo tunashimira cyane ku nguvu ari karere kananisa kandi urabona ko araviva mu masini yose ahubwo tunashimira cyane abantu bose bo muri Meja TV
gushika ino saba ko barerekana akarero bro ya bako barerekana ico bamaze kandi bako barerekana impano zabo bro siko bariko baragerageza kwiyerekana ko bari ku kivi ndiko ndagerageza twarigeze kuyaga nujya ujya director wabo ujya Joachim we nyine yaranyibaririye ati jewe uno munsi kuba meja abakinyi baba meja ko barashobora gukina hariya ndabifisemo inguvu nyinshi cyane urumva twarapambanye cyane bishoboka kugira tugende gukinira hariya rero ikimazi twatanze singene ko kizogarukira hariya urumva mugabo bazi baribuka muri site naho hari imigwi itandukanye ari imigwi myinshi igomba kugira iki kuduga nico nchake nakubari muri site birasaba yuko babifata nka business babifata nka kazi ndagwe nka karorero uyu mujama yitwa Mungu Yupo siko Mungu Yupo kare investisa mzee Mungu Yupo arikarasohora inoti ariko akinisha abakinyi bacisha na ba Alice muri cinema ariko ico namushimira ntakabigirira ubusa bro muri bino bintu bisaba yuko nawe weinvestisa sohora uburyo werekana yuko isinema zawe ukeneye yuko zishika kure siko nimba Mungu Yupo ari yumviye kuzana abakinyi muri isinema yiwe kandi abakinyi bafise amazina ariko Gundos imbere yuko utarabana ico kintu ndavuga kuri kintu nyene ca Mungu Yupo Mungu Yupo ubona atihuse kuva muri NT Burundi ko ari we yari gitangura niwe yari gishinga umuzi ari usanga arga muri NT Burundi badahuje mind none muri NT Burundi umuntu ari serie mbega ninde umuntu ari serie basi ubona neza yuko ari muri serie ninde muri sine muri rya NT mugabo uri kurabona ko ari serie ni Dionge wenyene sidakubesha Dionge jewe twahuye jya we ntitwari kumwe niki arambarira iki ngo twe twarazimije ngo bakinya amasinema namubari ati bisaba yuko muja muba seriously muba seriye mu kintu bro siko mukamenya neza yuko bano bro ngira mvuge kino kintu muri NT Burundi nabana bako barakina kandi bashoboye cyane bafise impano ariko mbega muri repetition zanyu iyo mupanze repetition indwi yose mbega hatonda bangahe indwi yose ico nico kibazo siko hashobora gutonda babiri no munsi ejo babiri basivye akaca hatonda umwe mukeneye iterambere muri side nabikubariye niyo ngora niriho niba bifata nk'akazi babona kumengo bagiye imbere ya kamera bararonse section mu site ari bitandukanye niba ubona neza yuko benshi bako bagenda kurondera abandi bantu muri noro kubera iki bo muri noro baratahuye ati jewe tournage ya cinema canke repetition ya cinema ni maka ndayibemwo kubera iki mbanzi neza ivyo ntegemeye gushikako ivyo ndindiriye kugira ndonke muri kariye yanje kugira bize bintunge impeshe n'icubahiro ariko ndagaruka kuri iki kino kintu ni turi muri filime nyene tuko turagira ubusesangutse nico gituma muramvuga ati nimba utanguye ikiganiro giheze kugira urabe gihererahe mbega bashatse gushika kuki bariko bavuga kuki Alvera Muhimbare amaze igihe kinini cyane tutamubona aririmba tutamubona sohora kandi ari muri management ya Wema urumva mbega biva kuki nawe biva kuki oya Alvera muri kino gihe ari muri domaine yo kudandaza bro Alvera muri kino gihe ari ku domaine kudandaza tunamushigira cyane afite n'ikibanza mu Kamenge kuri 12 cyitwa Alvera Collection adandaza impuzu z'abigeme z'abadamu ikintu siko nico kintu rengira ngarukiye ko bano bashiki bazo canke bano basiniyaste canke abantu bo muri industry bro nabino bintu bizopfa bigutunza imyaka yawe yose siko kora ibintu byo muri industry office n'ikindi kintu cyo ku ruhande kiguha ubundi buzima siko nimba Alvera bari karibaza cyane mu kudandaza impuzu siko ahubwo tumushigikire kubera Alvera n'umunyempano Alvera arazi kuririmba azi gukina amasinema isigura neza yuko afise umutahe muri we kandi harageze karongoko harageze karongoko Maina sha mushiki wacu yitonde
amakuru mfise ati vuba rero ngo turaronka azoduha save the date, azoduha invitation. Alvera mushiki wacu, Alvera sha, ariko uzodutumire sha. Ariko urazi ubaye mu kibanza c'abadofe haje imbere mu badofe ashinge vy'ibintu narahiye kweri n'abadofe nigera njambo ati rero vuba araduha invitation, azaduha invitation Alvera, kandi muri kino gihe ari mu rukundo ariko ntivyemewe yuko tuvuga umuntu bari mu rukundo gusa ari mu rukundo, ariko urashobora kwanariza ari mu rukundo nyene ari mu rukundo urukundo nande na wewe nande uwo muntu udashobora kuvuga ninde ntavuga mu izina nimba atari ibanga wo mutubari ariko nibanga gusa ikintu cyose no bamenyesha baze bagende barabe amativu online yamwakiriye ku gihugu c'indege avuye muri Tanzania, umuntu yamwisanzuye ko cyane, umuntu yaramufitiye ishugwe, umuntu vyavuzwe cyane ati uno muntu urazana uzocuna mumenya tushaka tumuzana mu kiganiro ca kabiri abakunzi ba King Family Burundi siko tuzomuzana mu kiganiro, azoba yicaye ngaha hagati umukunzi wa Alvera Muhimba aha nyene aha. Iyo rero iyo ni update news abantu benshi batari kandi rero ebana je icyo ndabasaba gusa ni kuza barafyonda subscribe nakajya gakengera kugira notification bazikorotse baye bayibonye cyane gose, ko yandifuza ko uwo munsi tuza twamushiza hagati ko nabo bazo bariko baramubona cyane gose, ariko uranyumva bakavuga ati ebana ni bogari sana ariko nkibandanya nyene twari kuri Alvera ati kugaca indege yaragiye kwakirwa n'uyu ariko duheruka kubona uwundi muntu bakiye kugaca indege vuba nyene vuba nyene twarabonye umuntu bagiye kwakira ku kibuga c'indege, urumva muga tuza kubonamwo Soro, tuza kubonamwo na n'abantu bigira security unajua none niroriro ari mubi niroriro aha baba nkaroriro uwo bakiriye n'Isoro ujya mudeo ariko yagiye kwakira mu diaspora, yagiye kwakira mu diaspora mugabo uko tubibona nani wamenga ni security hajya ujya mugenzi wawe ujya mugenzi wawe guramutse reka je ndaza kwanga kuvuga amazina bakumavuga ati ngo ayo mazina mama muvuga ayo mazina tubafungisha ubwo gwiwe twararubonye nabanda nyibera umusecurity ubwo gwiwe twararubonye nabanda nyibera umusecurity ariko cojo ariko no muri agent numukinyi mwiza kandi afise icitegerezo ku bandi benshi ariko ntiyarakwiye kuba umusecurity ntiyarakwiye kuba umusecurity ico namusabira coco ijya shusho yerekanye sina nziza ku bafana biwe, sina nziza yuko no ku bandi bantu bamubonye ariko acungera umuntu mu diaspora avuye hanze kandi n'umukobwa akiri na mutoyi je nta nuwenze namubonye ijya musina mugabo bavuga no mukinyi w'amareresi amaze gukina sinema za ikibazo amaze gukina sinema za kandi umukinyi w'amareresi nta sinema nimwe turigira tumubonamo kuca rero uraho witwe kwitwa yuko ari mu legend agenda mu mugongo wiwe kumenga ari karamucungera yambaye n'amakoti hari n'amakarvati n'amafime ariko gundose umumvugizi nawo oyerekana ihore ariko baraturaba ariko baraturaba bifuza kumenya uwo muntu ninde wa mumbajije hamwe mumbwire kugira cyo namudomako baba bamfuwe bavuga ariko gundosi nibazi yuko uno musi gisasa ca filme nga mu gihugu cyacu Burundi ko kira shobora gutera imbere cyane kugira shobora basi ndibaza yuko mu myaka iri imbere na Tanzania tuzoyikubita cyane gose ariko uragerageza kuraba kugira Tanzania tuzoyikubite bisaba ko mu filme zacu tuzoye bisaba yuko tutavuga ururimi rumwe nk'imene bisaba yuko muri sinema yacu y'u Burundi shiremo igiswahili apana igiswahili gusa icongereza kuri sinema zacu zishike kure kubera bino bintu abakinya ama sinema bakina hari sinema yitwa Justice y'igiswahili irimo umudemo yitwa Kanyana na Ashley ugiye kwitegereza ni sinema iri mu giswahili imwe irenze bro
siko bisaba neza yuko twiga kuvuga indimi muri sinema canke mu gihe tuko turavuga isinema y'ikirundi twandika hajya amajambo yo mu gifaransa canke mu congereza kugira abatabitahura babitahure gusa sinema yo mu Burundi igeze ahandi hantu uri kurabona nko mu myaka iri imbere nk'itatiri dufate inkitati ibiri tugeze ku yindi ntambwe ishimishije cyane bro bavuga ati tugende kuri stade nani baranse filme yabo turi hajya reka ndagushimire cyane ewana asante sana bro imigisha myinshi ewana alhamdulillah ndashima Yesu Kristo mu Kristo mingi professeur ameanza kuwa ni nouvelle pastel umukozi w'Imana ni nouvelle pastel kuri Anasia 2 ariko tukuzi muri FTV oya jewe nitaguheruka turi kumwe muri FTV undi kuri Anasia abariko badukurikirana kuri Kings Family Burundi bagende kuri Anasia bagire subscribe niho ze barabona content analyze bwabufashanye neza bwabufashanye ariko bari bazi ngo agenda buhoro hano haragerera reka nabashimire cyane yari MC Goragoza umutsarambirwa behind camera twemwe na Joba mwitwe rukundo rw'abantu munezero w'abantu ariko nakumenyesha yuko ane watuma amashusho aza ameze neza ariko ndamubwira ati Joba harageze kurongora nawe we Joba kundo sinakandi kajambo biseho babwira nyine kugira tubasezere neza oya gusa nyene iyi chano yaje hageze bro iyi chano yaje hageze kugira tumane tubashigikira cyane kugira tuduze ama views menshi ababone ku rundi rwego rugiye rutandukanye kugira tubandanye tubashigikira kubera iriho kubera mwebwe no kubona dukurikirana mwe ba boss nimwe ba boss uravye ikiganiro kwegera like na commentaire cyangwa ugira subscribe nibwo butunzi gusa biba bikwiye nibwo butunzi kubera iyo mviri kuratamba wirorera mbamo rumengo biko biracana ingufu tumwanye biko biracana ingufu ariko mwebwe muriho ni gwa rukundo nyene ni bwabo munyene mu mande mu supporting mudusigira commentaire kugira tuze turamenya ico duhindura right now ni wundi munsi naho butaha yari MC Goragoza umutarambirwa ngo namana ndabibabwira ebana